cy'icibutso cy'abiguze igihugu cy'Uburundi. N'icibutso cy'umuntu wese yitangira igihugu. None abarundi turerekanye yuko turashoboye. Ntidusubire inyuma cyane, muribuka ingene twagitangura ijambo twavuze tuti uru ni urugamba barateka. Mission réussie. Twaronse agateka. Twavuze tuti twatanguje umugambi agateka. Operation agateka. None murabonye yuko bishoboka. Mumenye yuko Imana yaramaze kugurura imyango y'iterambere ry'Uburundi. Ubu ntacu gukora. Murabonye yuko tugize ngo dukore iki kirashoboka. Tuvuze tuti mu 2060 Uburundi buzoba ari igihugu giteye imbere. Ntidushaka mu 2060, dushaka igashusho y'Uburundi mu 2040. Kandi birashoboka. Mwibuke ingene iki kibuga casa mu 2005. Mwibuke ingene iki kibuga casa mu 2005. Mwibuke ingene iki kibuga casa mu 2010. Mwibuke muce muraba ingene gisa uno munsi. Muca mubibona ko bishoboka. Bishoboka ryari turi kumwe twese. Nta mahera yari mu kigega ca leta, nta bije yari yarateguwe, muga Abarundi turavuga tuti turi kumwe twese birashoboka, tuzocubaka kandi kizoshika. Hariho benshi batavyemera. Uwo mugwi wari ujejwe gukurikirana iyubakwa ry'iki kibuga baravyibuka, ndabahamagaye nababwiye nti ndabahaye indwi imwe mbone cya kibuga cyose kiri hasi kandi kizoca kiduga. Bose barandavye ntibavyumva neza. Icabona mubaze umushikiranganje yarajeje ivy'inkino w'ico gihe, Honorable Nibigira Ezekiel. Yaragiye aravuga ati ivyo ntibishoboka. Indwi ya mbere sanga ntaragisambura. Ngo bije iri hehe, ngo amahera arihe kutemera. Nibijya mpanda babwira ku rugamba urahigwa ubusenga iyo senga. Usenga iyo senga ndayizi. Imaze kubwira ngo kora cuja ukivi irazi ingene bigenda. Ico gihe barase kwisambura nije niyiziye nshavuga nti ubu nyene ARB zarabijya imashini dusambure. Yomba kuri ca gihe cyo kuri Yezu baca bambamba ku musaraba ngo navuze ngo nosambura ngo ikibuga nkacubaka mu minsi 3 kuko bavuga ko atamahera dufise. Itunga rya mbere riringa ku mutwe, aha muri uwo mutwe niho hari itunga rya mbere. Itunga rya kabiri ni iki gikenye, izi nkomezi Imana yaduhaye. Naraharuye sanga nta na rimwe, nta munsi n'umwe nabonye Imana yaremye amahera. Nararondeye mu bitabo byose by'ijambo ry'Imana, ibe Korowani ibe Bibiliya, narabuze umunsi Imana yaremeye kwa amahera. Mugabo Imana yaremye itunga turarifise. Yariremye riraha ku isi, natwebwe turitunga. Tugiye hamwe twese rero iryo tunga riba ribonetse, muravyiboneye mwese. Abarundi bari mu mwiheburo bavuga bati none ntiduzosubira kurorera agapira. Nanje nti poa, Mungu yupo. Poa, Mungu yupo. Muravyumvise ko agiye gutagaza icese yuko ubu tuzoraba agapira mu nkino mpuzamakungu. Mwari mu mwiheburo. Ni Imana yakandi karyo, ntuzabigere wihebura. Imana yakandi karyo, iyo mba ni DJ inaca ndagashirako.
none DJ nta kuntu wofasha ukaba nka jewe. Ni Imana y'akandi karyo. Imana twaye ikibazo ca mbere mu twese turi kumwe iriko irakora. Akataraza kari mu nyuma. Iyi ni imponjo. Iyi ni imponjo. Hajya inyuma tugira twubake arena. Inkino z'amaboko. Napfuye kubivuga abaciye biyandikisha ubu baramaze kurenza amahera umuriyaridi bamaze kuzana mu bwubako rwa arena ngaho. Mfuye kuvuga gusa. Aho bukera muzobona dutangura kandi muzobona iduga mutuza kuyinjira. Tugenda step by step. Ibikorwa biribonekeza. No munsi ntamajambo menshi. Nico gituma nagomba kubasaba abarundi mwese twarateraniye kuri iki kibuga turacubaka. Abarundi umwe wese nashe umutwe ko ari intwari. Umwe wese amenye yuko ategereza kuba intwari muri iki gihugu. Umwe wese azasige nga mu Burundi ahasize signature. Abarundi bose umwe wese. Kuko Imana yaturemye ngo duhindure iyi si. Umwe wese ategeza gusiga ikimenyetso ciwe ko yahaciye. None rero ko tubonye ko bishoboka, iyi ni imponjo. Nagira rero mfata akanyashimire abantu bose baterereye muri inyubako. Mpereye kuri mwebwe nyene bene gihugu b'u Burundi. Chefata rero abatugiye imbere. Hariho umugwi watugiye imbere ukurikirana ingene vyubakwa. Hariho n'abahinga. Ariko muri abo bose nagira mpamagare umwe gusa architect methode. Muramubona? Huyu ndiye kabambi ya kujenga hii stadium. Uyu ndamutumye n'umunyamugisha ntagira esheke. Ubu nyene duhejeje kwinjira ikirimba c'umukuru w'igihugu hajya haruguru. Niwe yacubatse. Niwe ntumwa yanje mu bijanye n'inyubako. N'abanyononera bose niwe ntuma ngo genda undabire. Amagabo na jewe anyita icegera ciwe ga. Rero naje ndi architect gatoyi. Ni icegera ciwe muri architecture. Ni wanye numve. Ntaco arandusha gatoyi bugaraje ari ivyo nshoboye. Nza ndamwongererezako. None rero kwizina ry'abubatse bose n'uyu wenyene nshatse guha ikimenyetso. Mugabo n'abandi barafise amasertifika yabo. Muga nawe no ntimwari gutaha mutabonye le commandant en chef yubatse ngaha. Ntimwari kugenda mutamubonye. Uyarinda nkanje kuko mvuze ngo sambura wewe yararinda mugabandi bagatinya. Nsharavuga hamagara bagyasha dusambure hanyuma twubake. None ntimubone ivyo twubatse. Burya mu Kirundi barabivuze ngo atagapfuye ntagakira. Urutete rwa sinapi ni gatoyi cyane. Rudapfuye ngo rubore ruje mu kuzimu ntirushobora kumera. Mugiyo rumeze ruvamo igiti kinini cyane inyoni zose zo kwisi ziza zikarikako. Nico gituma imisi yose baza gutera urubuto. None raba twateye imbere. Rero kwa Methode sinza kwishima ngo ndamuhaye iki gipapuro. Iki ni foto gusa kugira azayimanike abana bazavuge batura umugabo n'abuzukuru biwe. N'abuzukuru biwe. Mugabo naje ndamuhaye agahimbaza musyi
k'imiliyoni 10. Akakitwa gahimbaza musyi. None yatabusya ari kuronka. Namwe nimuje gusya rero. Kitwa gahimbaza musyi. Warakoze cyane kandi ubandanye uracari muto. We nta myaka 40 urakwiza. Bado yupo. We turacakorana. Je narabaye umujene murabizi. Ubu nifite imyaka mikeyi je ndi mu adolescent ntangora. Umujama w'abajene. Tuzoba turi kumwe 2060 jewe kandi ngano kunyenega. Iyo ndabivuze ari abantu bakunda kuvyanka. Genda musobe muri Bibiliya iyo wiyemera uri umuhizi Karebe igihe Imana yavuga ko ari we wenyine azoshika mu gihugu cy'isezerano be na Yosuwa bashitse bamaze gushika mu gihugu yabwiye Yosuwa ngo kijya gihe twagyumva iryo jambo nari mfise imyaka 40 ngo none rabafise 85 ngo ariko mfise za nguvu nari mfise imyaka 40 jewe rero muri 2060 nzafise zinguvu nyene mubona kuko ubuhizi nibwo bukora imyaka n'igiharuro gusa. Uburundi rero aha turi ku mushinge nari nababwiye yuko umwaka wa 2025 ari umwaka w'umutahe, ari umwaka w'umushinge wo gutangura urugendo rurora ku gihugu giteye imbere. Mubonye tukiri muri eshofema tugira umushinge tugashika kuri ibi nimumbwire mu myaka 10 tuzoba tumeze gute? Stade y'Igitega muri ko muravuga ijya burya twaramaze kuyishira mu nzira. Hariho Imwaro, hariho Igitega. Narabajije ibyo barondera kugira ngo ukwize vyangombwa. Naganda amenyeshe ko na aeroport tuzoca tubaka Igitega nyene kugira bijanirane. Kugira ngo conditions ziwe zikwiye. Ni kujenga abagabo. Tulichelewa kidogo lakini taratibu ndo mwendo. Haraka haina baraka. Twaracerewe mugabo. Vaut mieux tard que jamais. Ubu twivyukiranije. Imitego yose yaruteze twayiteguye, yose yateguwe. Ubu ni kusonga mbere tu. Kusonga mbere. Rero ejo nkabatera kamo ngo dutangure. Ugwaruka go ngahi Bujumbura gogo murazi twaratanguye umugambi turashaka ko hajya ku kibuga kuri Kamisi Kamenge hajya tuhashira Centre National de la Jeunesse Burundaise. Nico gituma bijya bibuga navyo nyene utegeza kuvyubaka kuko kidi jeune di jeu. Imikino yose tuyibonera hajya bakiniraho byose kandi bizogenda neza. Turi kumwe twese birashoboka. Ubu nta gukekeranya, ubu mwaravyumvise ko ari ivyo. Umoja wetu ndiyo nguvu zetu. Rero reka ndeke kubarambira. Shimire ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA kungene ryadufashe mu mugongo ngo n'Imana ifashe uwifashije. Iyo tutatangura ntihaba umuntu adufashe, mugatukoze n'Imana ikivuga iti herekeza ujya muntu kuko Imana ikorana n'abahizi. Shimire n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Afrika naryo nyene kuko ryarakurikiranye ritwereka ivyo twokora n'ivyo twohindura ivyo tugira neza. Ngaca nshimira rero ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ryo mu Burundi na cane cane umukuru waryo n'umuhizi nawe yarakoze bishoboka. Ndagushimiye cyane kuko mugabo urabizi ko udakubise ikibado urumva naca abwira ni wewe mvuze avuga ngo arordre avozordre kirazira kwaza kuvuga ahigimanga. Narashimye cyane umubwiye uti koruku acagenda avozordre gusa ntayigimanga. None rero ndamukengurukiye cyane kuko yarakoze bishimishije kandi nonga ndamukeza kuko mwebwe muri mwishirahamwe ry'umupira w'amaguru
mwaraye musubiye kumwizera. Ndamukeje kandi namwe ubwe ndabakeje kuko ikintu cya mbere giteza imbere igihugu ni stabilite. Nta kwama muri perpetuel recommencement muza murasubiramwe musubira wundi aza gwasubire gutangura ntimuzotera intambwe. Ariko nk'ubu ni kimenyetso yuko ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryamaze kuba stable, no kuva birumvikana ko ejo ari heza cyane kuko muriko murakorera ku mbona kazoza. Twese rero dukore turaba imbona kazoza. Mwese rero indongozi mwadushigikiye mwaje no kudushikira no munsi ndabashimiye cyane. Tugume dusaba Imana rugira byose igume tumurikira kugira tubone iyo tuja kandi tugira umutima wemera yuko iyo tuja ari heza n'umutima wihangana kuko urugendo rw'iterambere n'urugamba utihangana uruhira mu nzira ntushike. Tugira umutima rero wihangana. Noneho ndakengurukiye cyane indongozi zose. Kuri izo mpamvu rero kuri uyu munsi ndatangaje cese yuko iki kibuga cy'umupira w'amaguru cy'Ibujumbura gitaguye gukora icese kandi kizohuza inkino mpuzamakungu. Murakoze mwese, Imana ibahezagire.